Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ni ibiki biriko biraba hafi y'urugo rwa General Silas Ntigurirwa? Intambara iriko iraba mu bihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD irateye ubwoba, kandi biraboneka neza ko abatari bake bashobora kuhasiga agatwe. Kuva General Arengiyome Bunyoni atanguye kumena amabanga akomeye cane arabana n'ibiriko birabera muri CNDD-FDD, biraboneka neza ko abajenerali nka bose Perezida Evariste Ndayishimiye abahanze ijisho, kandi biraboneka neza ko ari gukora ibishoboka byose kugira ngo akize agatwe kiwe abanje kubegeza ku ruhande. Amakuru adushikira aturuka mu begereye General Silas Ntigurirwa ntahumuriza, aremeza ko umugambi uhari ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kumupfunga. Mu makuru yacu hambere mwarabonye inkuru ihambaye cane kandi itangaje igaragaza ko General Silas Ntigurirwa yarariko arareba akajagari ndetse n'akavuyo kari mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu mugambi uri ku butegetsi, afata ingingo yo kugahagarika abanje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye ntiyatebye guhita abimenya, akibimanya akaba yarahise akoranya inama y'abajenerali bakomeye cane, akagira ibintu abasaba bihambaye cane kandi biteye ubwoba, aho yanabajije Silas Ntigurirwa impamvu ariko arashaka kumutembagaza ku butegetsi. Silas Ntigurirwa yamusubije ko ibyo ngibyo byo gutembagaza ubutegetsi atabizi, ahubwo ko ari abashaka kubateranya. Ibi nyine bigaba byarahise bihagararira aho ngaho, ariko aho mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni humvikanyemwo ijwi rya Silas Ntigurirwa, aho Bunyoni yavuze ko wamuburiye bwa mbere amuhamagaye kuri telefoni yabaye Silas Ntigurirwa. Ibyahise bishavuza Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe ahita ategura ikintu gikomeye cane. Igipolisi kiko kirasaka kwa Silas Ntigurirwa, intumbero akaba ariyo gushaka ibyagirije harimo yuko Silas bagiye kumushiraho ibigwanisho ndetse n'amafaranga atari make. Ibi byose nyine bikaba biriko birakorwa kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye amupfunge nkuko yapfunze General Arengiyome Bunyoni. Ese ibi ngibi araza kubishobora canke ntago aza kubishobora? Benshi baravuga ko iyi ntambara yatanguje ku bihangange cyane cyane ku bajenerali, byanze bikunze ishobora kumuta ku w'amazi, kuko benshi baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise abahanuzi babi cane bariko baramuhanura gupfunga ibihangange. Kudapfungura Bunyoni rwose ni icyaha gikomeye cane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abagumyabanga batari bake bamaze kubona ko yabahenze ku rugero rukomeye cane. Benshi baremeza ko umwanya wari wose mwakumva kudeta ibaye mu gihugu c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi agendera abasirikare mu turere dutandukanye abasaba kurikanura, akababwira ko ku kirimba c'umukuru w'igihugu ibintu bitifashe neza, ko icyuka kihabi ari kibi cyane, akabasaba ko bazamurinda igihe byaba bikomeye. Ibi byose biriko birerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe uzi neza ko bashaka kumukura ku butegetsi, nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abari muri uwo mugambi bose abaheze. Nibyo tugira ngo tubashikirize, aho tuza kwibanda ku biriko biraba ku rugo rwa General Silas Ntigurirwa ndetse n'umugambi uhari wo gutembagaza ubutegetsi. Byose nyine nta handi wabikurikira uretse kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ukaba utarabyonda kuri sabone kandi ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, akanika ko keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ni ibiki ko biraba hafi y'urugo rwa General Silas Ntigurirwa? Amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu nzego z'iperereza ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi, benshi baremeza ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba. General Silas Ntigurirwa ariko arasakwa ibigwanisho ndetse n'amafaranga menshi cane atunze, nk'uko General Arengiyome Bunyoni yabivuze mu rubanza rwe, akavuga ko umunwa wose utaronka amafaranga na umunwa wose utaronka icyo ufungura ngo uronke n'amafaranga mu mufuko
ibyo byose ntibikorwe ku bajenerali. Generali Arenguiyome Bunyoni yaremeje ko abajenerali nka bose bakomoka muri CNDD-FDD bafise amafaranga atari make mu nzu, aho yavuze ngo niba koko gutunga amafaranga ari icaha nimujye gusaka abandi bajenerali murebe ko mutayabasangana. Koko ibyo Generali Arenguiyome Bunyoni yavuze ni ukuri. Murazi abagabanye amafaranga yo kubaka urugomero rwa Mpanda, murazi abagabanye amafaranga yavuye mu mabati Ubushinwa bwatanze mu gihugu c'u Burundi, murazi amafaranga yagabanye ibihangange yagiye ava mu bintu bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, murazi imfashanyo Uburundi buhabwa ariko ayo mafaranga agahita agaburwa n'akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Ayo mafaranga yose nta handi ari mu bijenerali bakomeye cane, kandi murazi ko n'igihe Generali Arenguiyome Bunyoni yafatwa bamwagirizaga ko afise amafaranga menshi cane, ni ukuvuga ko nyine bari bazi neza ko ayafise kuko abamwagirizaga nabo bayagabuye nabo bayasangiye. Akaba ari no mpamvu n'uyu munsi bariko barasaka Silas Ntigurirwa kuko bakeka ko afise amafaranga menshi cane. Murazi ko Silas Ntigurirwa akora mu biro by'umukuru w'igihugu aho ashinzwe ibibazo bya gisirikare kandi akaba ashinzwe amabanga ahambaye cane. Uwo mwanya afise urahambaye naho atavugwa cane, niwe ugaba ibintu nka byose bireba igisirikare c'u Burundi. Amakuru ahari nuko ariko arapanga na Generali Prime Niyongabo ko batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwagirije ko amaze guteza akajagari gakomeye cane mu gihugu ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi. Ibiriko biraba birateye ubwoba kandi birerekana ko umwanya uwo ari wese ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Mukaza neza na neza muri zone ya Rohero guhera ku kabarabara kinjira gaciye ku irembo rya General Silas Ntigurirwa kubandanya ku hoteli Zione hoteli ya Zione iri muri Rohero nyine kuduga na hariya kuri Onaperi ugacukata ku ipave rica ku irembo y'userukira Papa mu Burundi ukaza munsi ya campus Mutanga. Amazu yose ariko arasakwa n'igipolisi, ariko ikigenderewe nuko hagiye gusakwa inzu ya Silas Ntigurirwa. Ibarabara ryose ryinjira hapanze ko imbonerakure zifise amamotororo zibuza abantu guca mu mapave aca muri ibyo bice byose tutondaguye haruguru. Ntawuramenya ico abajejwe umutekano bariko bararondera canke amakuru igipolisi coba kiriko kirahatohoroza. Ni ikindi kitaramenyekana neza, ntawuzi nimba n'urugo rwa General Silas Ntigurirwa abapolisi bamaze gushikamo, ariko amakuru avayo nanone akemeza ko nubwo ariko barasaka ingo zose zegeranye na General Silas Ntigurirwa, ariko intumbero yabazanye atayindi uretse kusaka mu rugo rwa General Silas Ntigurirwa, ariko mu kugira ngo Silas Ntigurirwa ntamenye ibiriko biraba bakaba bamukinze ibikarito mu maso bakabanza gusaka izindi ngo begeranye kugira ngo baze gushika mu rugo rwiwe, azi nyine ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntago ari ibintu bisanzwe ko igipolisi cifata kikajya gusaka umujenerali noneho kikavuga ko kigiye gusaka ibintu bihambaye cane harimwo n'ibigwanisho. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma ya Generali Arenguiyome Bunyoni ari kwikeka Generali Silas Ntigurirwa. General Silas Ntigurirwa ari mu bihangange bikomeye cane byatanguranye n'urugamba, kandi ari mu bantu bahambaye cane bavuga make kandi bitonda cane, ariko bakaguheza bagutwengera. Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye amakuru ko General Silas Ntigurirwa ashaka guhagarika akavuna kajagari Perezida Evariste Ndayishimiye ari guteza mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'igihugu c'u Burundi. General Silas ari mu bababajwe n'ipfungwa rya General Arenguiyome Bunyoni. General Silas Ntigurirwa ari mu babajwe n'ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye yari agiye gufata yo gukura Prime Niyongabo, ibyatumye bahita baba inshuti zikomeye cyane kuko umubokeje igitutu Perezida Evariste Ndayishimiye ntabe agifashe iyo ngingo harimo General Silas Ntigurirwa. Amakuru ahari adushikira ava mu nzego z'umutekano ndetse no mu nzego z'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi aremeza ko urubanza rwa General Arenguiyome Bunyoni ubundi abajenerali nka bose ariyo mbarutso bari bategereje kugira ngo batembagaze ubutegetsi. Benshi baravuga ko igihe Bunyoni yabagarutse akemgirirwa amahirwe yo kwitoza kurongora igihugu mu mwaka wa 2025 ashobora gusubiza ibintu ku murongo, kuko Bunyoni azwi nk'umuntu uzi ubwenge kandi uzi gukora ibintu vuba kandi akabikora cyane, kandi umuntu uvuga maceya kandi umuntu ukomera ku ijambo yavuze. Akaba ariyo mpamvu abajenerali nka bose babona ko kumutakaza
kwaba ari ugutakaza ingufu zikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo basenyure ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari n'amakuru avuga ko ibi byose Ndayishimiye yareze Bunyoni ari iremetanya rikomeye cyane, ko nta kuri na kumwe kurimo kandi ko n'abagumyabanga babizi. Akaba ari n'amakuru ari kuva mu iperereza avuga ko ibi bintu byose bigiye gukora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kumva ari gufata abajenali bahambaye bose agashaka kubafatanya, kandi ari abajenali bakoreye igihugu ku rugero rukomeye cyane, mu gihe bizwi neza ko atamwizigirwa n'umwe afise mu bajenerali, kuko umwizigirwa yari afise umwe rudende ni General Prime Niyongabo, ariko nawe bacanye kubiri igihe yafata ingingo ihambaye kandi iteye ubwoba yo kumukura mu mabanga yo kurongora igisirikare cy'u Burundi. Ibi byarababaje cyane General Prime Niyongabo, nawe ahita yishyira ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu ngubu General Silas Ntigurirwa, General Prime Niyongabo, General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, kongeraho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo batazira kora, abo bose barashize hamwe kandi barashaka kurwanirira General Arengiyeme Bunyoni, babanje gusenyura intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu ruyeri afise ndetse no mu byo ariko arategura harimo kubaheza umwe umwe, we akabona ko General Bunyoni yamaze kumugeza aho yashakaga, akaba agiye gufatira na Silas Ntigurirwa, ariko benshi bakavuga ko abamuhanura ibi bari kumuhanura nabi cyane, ahubwo ko bari bakwiye kumuhanura gushira hamwe n'aba generali, kuko nta kintu na kimwe azigera ageraho atari kumwe n'aba generali. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yitaye kuri songoye, ariko ko byanze bikunze bigiye kumugeraho ko ingaruka zikomeye cyane. Umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye muri bino minsi biraboneka neza ko ari we utwaye igihugu cy'u Burundi, ariko amakosa ari kumukoresha azapfungisha Perezida Evariste Ndayishimiye ubuherayo, kuko biraboneka neza ko ibiriko biraba biteye ubwoba. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twariko twabateguriye. Mu kandi kanya turaza tubaha amakuru y'ibyabaye ndetse n'ibyo batoye kwa General Silas Ntigurirwa, ndetse n'icyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka mu kujya gusaka General Silas Ntigurirwa, mu gihe na Bunyoni azi neza ko ataramupfunga nk'uko abyifuza, kuko hari n'amakuru avuga ko ashaka kumugandagura, ariko ibihangange bikaba byaravuze ko umunsi yabikora yahura n'akaga gakomeye cyane. Amakuru yacu nakagaruka, ibihe byiza ndabyo ndabipfurije.